Aramutse neza bavukanye dusangiye groupe BFO na Jesse nahora nkunda kuvuga ariko niyumvire ko nogera nacicushikirije ku byo mvukanye yashikirije bijanye na kahise aho yadusiguriye amavu n'amavuko ya Laurent Desire Kabila akavuga ibya Mobutu akavuga ibya Habyarimana iby'imigambwe yari mu Rwanda tuvuga ibya Runari ibya Parmehutu ibya ko bitandukanye ngene izina Nyanza Inkotanyi ryavuye. Rero aho niho nagomba gushingira kuko numvise kumbure hari utwo navuga ko na jewe Runari nibyo imaze gutsindwa bamaze guhunga muri 1959 bamwe bahungiye mu Burundi birumvikana, abandi bahungira Uganda, abandi bahungira Tanzania, abandi bahungira Kongo. Rero baciye biyoruganiza baragira ikiroberi. Icyo kiroberi rero bakoze nibyo cyitwa baje bita inyenzi, ku buryo abantu bumva umengo ni twa dukoko za nyenzi nyine zimwe zitera mu nzu, urabye nyine binyegeza, urabye nyine n'iki, ariko nibo koko babyiyise ariko ntibiyise izina inyenzi, ryari ijambo impfunyapfunyo nyine bari bayise. Impfunyapfunyo yari yava mu ingangurarugo ziyemeje kuba ingenzi, hanyuma bagaca bavuga bati inyenzi, n'iryo zina ryapfuye. Noneho bateye 1963 baratera mu bweyeye nyine nk'uko yabivuze mugenzi wacu, ariko icyo gihe Habyarimana icyo gihe yari liyetena, niho bararwana basubiza inyuma, barabasubiza aho iyo baje bapfa mu ishyamba rya Nyungwe. Hanyuma barasubira baratera kandi muri za Nshiri, naho nyine baratsindwa barabasubiza inyuma. Hanyuma baragenda bararindira mu 1967 batera bavuye mu Bugesera, baratera kweri Bugesera bwose barabufata gushika harya kuri Nyabarongo. Icyo gihe barasubira bararwanya rwose, barasubira inyuma bagaruka mu Burundi, baca barahagarika. Icyo gihe rero Inkotanyi ntiryari bwaje ko, oya ryari bwaje ko. Hanyuma basubiye gutera mu 1990 bavuye muri Uganda. Icyo gihe niho baje bitwa Front Patriotique Rwandais FPR canke RPF, Rwandan Patriotic Front. Nuko baraza rero bitwa rero RPF Inkotanyi. Noneho bateye icyo gihe baratera baturutse muri Uganda, baratera Kagitumba, barumva. Noneho icyo gihe baca bahuza na rya zina rya mbere, niho rero baca bavuga yuko ari inyenzi Inkotanyi. Ku inyenzi Inkotanyi icyo gihe iryo zina ry'inyenzi muri 1990 ryongeweho n'abari mu Rwanda, bavuga bati ni babandi bagarutse kudutera, za nyenzi zagarutse kudutera. Hanyuma bakaca babyongera ko rero bati ubu rero ni za nyenzi zaje zitwa Inkotanyi, biba rero inyenzi Inkotanyi bifata uko. Rero muri icyo gihe cya mbere ntibateye bitwa inyenzi Inkotanyi, bateye bitwa inyenzi ingangurarugo ziyemeje kuba ingenzi. Hanyuma igihe batera 1990 baza bitwa RPF Inkotanyi.
hanyuma abo basanze mu Rwanda icyo gihe bagaca bavuga bati ni za nyenzi z'isi nkotanyi. Nuko niho inyenzi inkotanyi byapfuye. Nako nashaka kugorora. Murakoze.